twiyumvire kuba abakozi b'abandi, dusereva abandi. Haleluya. Dusengera abandi. Urashobora kuba uri umuheza mugabo ukamusengera. Duhezegera abandi, tubwire abandi amajambo meza. Haleluya. Gayo abantu baza kuvuga barara kwa Gayo ngo bakanezerwa. Gayo bamushingira intahe. Ndashaka ndababwira ikintu kimwe. CANAAN TV, CANAAN TV, bene data, shalom, amahoro ya Kristo Yesu aganza imitima yanyu. Turabakunda, turabashimiye ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu kuri CANAAN TV. Turabashimiye cyane umwami Yesu abahe umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu adukunda cyane kuruta abandi bantu bose. Turagushimiye kuko ijambo ryawe waduhaye ko ari imbuto itabora. Haleluya. Ijambo ryawe Mana. Yesaya yaravuze ngo kurya imvura na sherege bigo bigatose n'ibisubireyo. Niko ni ijambo warungitse ritazosubira ndashikanye cyori tumwe. Turagushimiye kuko ijambo ry'uno munsi riza kugikogwa rikora ku bwacu. Icura kibicawe mu izina rya Yesu umukiza wacu. Bavandimwe, uyu munsi wa none ndifuza kuvugana namwe ijambo rigufi cyane rivuga ngo abandi. Rivuga ngo abandi. Ko ndiga hejuru y'abandi, gukorera abandi, kunezeza abandi, kuremera amashimwe abandi, kuremera indirimbo c'abandi, kwiyumvira abandi. Kubaho tutari ko twiraba twebwe twenyine gusa n'abana bacu n'ivyacu, ariko tubeho turiko twiyumvira abandi. Haleluya. Abandi teme y'uno munsi kuvuga ngo abandi. Kubaho tunezeza abandi. Kubaho tutiyumvira ibyacu. Reka dukoreshe ijambo ry'Imana. Paulo yavuze ki mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 2 haravuga ngo umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe. Umuntu wese muri twe, haleluya, areme imbuto nziza muri mugenzi we, anezeze mugenzi we. Umuntu wese muri twebwe, bene data, nta mugisha numwe uruta kunezeza mugenzi wawe. Umuntu wese, Paulo yabivuze neza, umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe. Titwiyumvira ibyacu gusa, ariko tunezeze n'abandi, twiyumvire n'abandi. Haleluya. Ntiturabe twebwe gusa ubwacu. Ari ijambo Filipi ryiza cyane, aba Filipi 2 umurongo wa 4 yaravuze ngo kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Ntiwiyumvire ibyawe gusa. Muri iki gitondo nakuze n'ijambo rivuga ngo abandi. Ntiwiyumvire iby'abana bawe gusa, iby'urugo rwawe gusa, ariko kandi ndashaka kurenza amaso, haleluya, uve kuri wewe gusa wiyumvira abandi. Mureke babagira akarorero keza. Muzi ko Yesu yaje kubwa abandi, kubwanje nawe. Yesu yarakubiswe agera hasi kubw'abandi, kubwanje nawe. Jewe ngo ndakubwira ngo Paulo yavuze ngo umuntu wese, kandi umuntu we tiyiyumvira ibyiwe gusa, ariko ave mu kwiyumvira ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Ntiwiyumvire wowe gusa mu nzu yawe, ariko wiyumvire abandi bashonje, abandi bariko bararira. Hirya ubiba imbuto. Umusiguzi yaravuze ngo ufate izo mbuto zawe uzitere hejuru y'amazi, tuzi aho muzohurira umunsi umwe. Haleluya. Tuzi gitondo kimwe muzohura kubw'abandi. Haleluya. Hari ijambo nkunda cyane Paulo yabwiye umukozi w'Imana Filimoni. Mwumvirize Filimoni ngene yakorera abandi. Ijambo ryiza cyane yaravuze ngo shima Imana yaje budasiba ngoza mu karuko nsenge kuko numvise urukundo rwawe no kwizera umwami Yesu kwawe uko wereka bera bose.
ntabwo Filimoni yari we gusa n'umugore, oya, urukundo rwe yarwerekana abandi bera bose. Sifa kwa Yesu Masiya. Siyabyereka we gusa, yabyerekana abandi. Haleluya. Mu cyete cya Yohana wa mbere wa gatatu, icyete cya gatatu cya Yohana. Amen. Icyete cya Yohana. Haleluya. Icyete cya gatatu cya Yohana, igice kimwe gusa. So umurongo, ikatangira ku murongo wa 2. Mukundwa, ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, uhora uhangamye nk'uko ubugingo bwawe umerewe neza, kuko unanezerewe cyane hamwe bene data baza bakanshingira intayo ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Amen, amen. Uwo ni umugabo witwa Gayo. Umurongo wa 4. Nta wundi munezero mfise urutuyu kumva ko abana banje bagenda mu kuri. Mukundwa, wamuyoboka muri byose, ukorera bene data byose ko ari injabuka. Aha. Gayo yarafasha cyane itorero, yafasha abantu, yagirira neza abantu. Gayo, sifa kwa Yesu. Yohana aramwandikira ngo mukundwa, ndagusengera umererwe neza, numvishije amakuru yawe, numvishije ngene witwarika abandi, numvise ngene ubaherekeza, narumvishije. Jewe Mutama Yohana, icyo nahisemo niki, nuko gusengera iminsi yose mumererwe neza muri byose. Hari ubuhamya bwiza numvishe kuri wewe, hari uko numvishe witwarika abandi. Bavandimwe muri ko muranumviriza, nta wundi mugisha n'umwe, nta wundi mugisha n'umwe ushobora kubona kuruta kunezeza abandi bantu, kurema imbuto y'ishimwe mu wundi muntu, akazamura ishimwe ku Mana, akakuvuga mu izina, akavuga ngo nahuye n'umuntu mu buzima bwanje mwana. Hari ijambo Paulo yandika Abakorinto ba mbere, icyete cy'Abakorinto ba mbere, igice cya 10, umurongo wa 24. Uravuga ngo ntiyagira umuntu ababari bye, ariko babare n'ibya mugenzi, ntubabare ibyawe gusa, ariko babare n'iby'abandi. Twiyumvire kuba abakozi b'abandi, dusereva abandi. Haleluya. Dusengera abandi. Urashobora kubura icyo umuheza mugabo ukamusengera. Duhezegera abandi, tubwire abandi amajambo meza. Haleluya. Gayo abantu baza kuvuga barara kwa Gayo ngo bakanezerwa. Gayo bamushingira intahe, itorero rikoranye, bakavuga ngo twareka umukozi udasanzwe witwa Gayo. Ariko hagati aho muri kino cyete hari undi muntu bidogera cyane witwa Deotrife. Yari umuntu mubi, ntiyakira abashyitsi, ntiyakira iki. Yohana araba mumwirinde. Ariko ndasengera Gayo iminsi yose. Kubera iki? Numvishe urukundo akunda bera, numvishe imbuto biba. Haleluya. Twiyumvira abandi. Bavandimwe, ibyo dukora hari abantu bafise impuzu mu magarde robe yabo, batazi igitigiri, batazi igitigiri cyayo. Ararunze, ayandi yaguyifira, ariko badashobora kuvidura ayo mpuzu ngo baze kuzambika abandi. Hari abafise ibitayega, hari abafise ibyo basesa, hari abandi bari kubaricwa n'inzara. Wiyumvira abandi niwo mugisha wawe. Nta muntu n'umwe wabivye imbuto izobora. Imbuto y'ineza ntabwo ibora. Imbuto y'ineza ntabwo ibora. Paulo yabwiye Abagalatiya ijambo ryiza, reka ryo ndangirizaho. Teme y'uno munsi abandi. Wiyumvira abandi. Paulo yavuze ngo ntitwiyumvire ibyacu gusa, ariko twiyumvire n'iby'abandi. Paulo abwira Abagalatiya igice cya 6, umurongo wa 6, umurongo w'indwi, haravuga ngo tituzimire Imana ndicoko kuko icyo umuntu abiba cyose ariko azokwimbura. Ineza uri kura biba mu bandi uzoyimbura. Urukundo uri kura biba mu bandi hari umunsi uzonezerwa rukugarutseho. Oh haleluya. Urwo rukundo uri kura biba mu bandi hari umunsi uzonezerwa, hari umunsi uzoririmba ishimwe, uvuge ngo Mana ibi nabikoze byari. Ngo twagera mu ijuru Yesu ngo azovuga ngo hahandi wagenda kwa muganga nije waje kuraba, ngo tumubaze ngo se mwami wewe wari urwaye, wa wundi wagiye kuraba ni jewe, wa wundi wagiye kuraba mu mpimba ni jewe, ngo biriya tuzabihembegwa. Icyo umuntu abiba.
haleluya. Ico biba ku bandi hari umunsi wo gusarura, hari umunsi wo gusarura. Umurongo w'umunani, ubiya mu buryo bw'umubiri azokwimbura mu buryo bw'umubiri, ariko ubiya mu buryo bw'impwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira. Haleluya. Ibyo turiko turabibona uno munsi tuzabisarura mbere y'Imana. Hari umunsi tuzambika amapeti, Imana ivuga ngo uyu ni wa munsi, uyu ni wa muntu wari ushonje mwahuye uragaburira, uyu ni wa muntu wari wambaye ubusa wambitse, uyu ni wa muntu wagenda wahaye na lift wamuhaye, uyu na lift watanze, Imana izayiguhembera. Imbuto nziza yose wakoze. Haleluya. Abana baguriye ikaramu, abana baguriye uniforme, abana baguriye ikirato, abana bashimye bararya baranezerwa ku bwawe, wa munsi twagera imbere y'Imana ngo azavuga ngo azobaza ngo nibyariga mwana, avuga ngo wa wundi wabikoreye. Haleluya. Byabindi bawundi. Haleluya. Amen. Amen. Bavandimwe, numvishe umutima wanje unezerewe no kubabwira ino jambo. Abandi twiyumvira, abandi dukorera, abandi tubiba imbuto nziza mu bandi. Hari umunsi umwe tuzozisarura tugeze imbere y'Imana. Hari umunsi umwami wacu azavuga ngo mwana wanje ngawe akira nawe impembo zawe. Kandi hari igihe tuzohembwa tukiri nano mwisi, hano mwisi no mu bwami bw'Imana. Hano mwisi hari ibyo Imana izaduhemba. Umurongo w'ikenda, twame dukora ibyiza ntiducogore, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura tutarambirwa. Nitutarambirwa tuzokwimbura. Iyo neza uri kurakora hari umunsi uzokwimbura. Haleluya. Ubwo rukundo uri kurabiba hari umunsi uzokwimbura. Uwo munezero uri kurabiba mu bandi hari umunsi uzokwimbura. Uko kuja kwa muganga kwitwararika abandi hari umunsi uzobyimbura. Ibyo ukora, akazi kose ukora kwa muganga, mu bitaro, ijya ahantu hose ukora, korera abandi neza, uzokwimbura iyo neza. Imana ibahezagire. Nuko rero iyo tubose uburyo tugirire neza, tugire neza cyane cyane ab'inzu y'abizera. Ni uko turonse uburyo tugirire neza bose, tugirire neza bose. Umwami Yesu aguha umugisha mu kwiyumvira abandi. Ijambo y'uno munsi, abandi shira imbere abandi, iyumvira abandi, korera abandi. Haleluya. Biba imbuto nziza mu bandi. Haleluya. Abandi ndashaka ndababwira ikintu kimwe. CANAAN TV, CANAAN TV, bene data, ntabwo dukorera inyungu kanaka, ko turakorera ubwami bw'Imana. Umukameramani adukamera yitwa Thierry, ntawe muko murabona, ava kure aho atuye, nanje mva kure, tugahurira ahantu hagati na hagati, turi deplaza, turiruka, turavugana tugende. Inyungu yacu ni ugukorera ubwami bw'Imana, kugira ngo rino jambo rijya gushikako rigukize. Hari ingerorano yacu, hari ingero, hari umunsi umwami Yesu azaduhemba ku byiza turiko turakora none. Urashobora, Yobu yaravuze ngo itangura rishaka kuba ritoye, ariko amaherezo icyo turiko turakora none muri CANAAN TV hari umunsi umwe. Mama Laura, Imana iguhezagire, wazanye ikintu cyumviro cyo gushikana abantu, cyo gushikana ubutumwa hirya no hino ku bantu benshi batandukanye. Imana iguhezagire. Gukorera abandi hari umugisha, hari ibyo tuzosarura imbere y'Imana, nimbe na hano mwisi. Haleluya. Yesu abahezagire. Reka dusenge. Duheze umutima mwami wo gukorera abandi. Umuntu wese ntiyiyumvire ibye, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Haleluya. Umuntu wese ntiyiyumvire ibye, ariko yiyumvire iby'abandi. Umpeze imbaraga zo gukorera abandi, umpeze imbaraga zo kubiba mu bandi. Izina ryawe mwami ryabwa icubahiro, mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen.